urukundo reka ndaguhe definition y'urukundo ni mitigito iba mu mutwe mu bwonko bw'umuntu urumva ni bibazo biba mu mutwe w'umuntu bigahurira yari vyinshi bikayapfuye afise umuntu amufise ariko aramufumbatira yapfiriye muri feelings je mu rugo gwanje nta mukozi afise inyashi nokoresha kubera impamvu niyi umukozi bamufata nk'umugore aje domina madame umukoresha iki umukozi umukoresha iki voilà ayamwe murabazibazo murabazi ibibazo bidafasha kwega ega kesho si amasaba exereka erega hari ibintu ducamo erega tuja mu rukundo reka nakubwira ikintu kimwe renda kubwira ikintu kimwe garuka ko ariko arasigura hari ikintu hora bavuga copinage okay barabaye interesse okay aho reka twanze tukurabire aha reka aca mubaza ati wanyimvurira rero ugasanga bimanjira nko muci ngwanye kandi muri saye sahanu wiyagura ngo uri nyegeje umetse uko uri yaguye nkume muri mu modoka wapi saye mwaregirana urumva ucumubwira ati zana uwo munwa wa ntawubona ushira hani wawe ushire ngahi wanje reba mu masaka umuntu mu masaka umuntu utaje kwa muganga bakawushona kwimana mahera oya vraiment ntiwashigikiye Fillançaille ndayishigikiye ariko namwe bwe muze mufise intumbero imwe iyo tugiye muri Fillançaille turemerewe gukora sexe turemerewe tutiva wawe uriko werekeza kwa madame erega muganga baramuba voilà Ladies and gentlemen, hop komeze neza aho muherereye hose. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Hari abaryamye, hari abavyutse, hariho abuko burira, mwese turabanukije muherereye. So, on the mic c'est Annie-Laure. Karibu kandi turabakiriye kuri White Vision TV. Niba utaragira abone tugusaba ugende ugire abone, nuwaheze kora ibiganiro ugera ka like, agashare kugira abagenzi babo bose bashobora kudukurikirana babone vyiza nyene naho uza wabonye, hamugena aga comment. Yeah, turabakiriye. Dufise aba invité bari special s'il vous plaît basa neza nko kuntu inkumi nziza z'ubwiza imisore ndangenda kubavugira oshaka gusanga ari n'abapapa navyonze mugabo baza kubitubwira so turabakiriye reka tubakira twibwira amazina yabo batubwire byinshi bitandukanye kuri bo gumana natwe uraza kumenya byinshi kuri bo reka duhere ibubamfu niho mbona ego kugira bigende neza cyane katwakire hari anye chef atwibwire murakoze cyane ku mazina y'Iwanje nitwa Pasteur Nahimana beshe baramenyereye nitwa Timote cyangwa nitwa Israel hanga ry'Imana nitwa Mastermind ongere unyitwe Super Manager ayo yose n'amazina y'Iwanje ndabaramukije nizera ko namwe muguwe neza kuri White Vision TV ndabaramukije namwe nizera ko nabandi baguwe neza ko ariko araturaba making ashobora ko amaze kubukora sabone please this is time abantu baba ariko araturaba gukora kuri sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icongereza biba byiza mu bintu bitwereka yuko muri ko muradukurikirana kandi mutwishimiye thank you okay turabona undi mwigeme hano antuka namwe ntimo mubanire murabibona muraza kubona kari myiza cyane myiza s'il vous plaît usa ntakaremere kwe ntanga sawa turakatungakira twibwire. Oh, thank you so much. Nitwa Ange igira neza. Ryo niryo zina ryanje rya vrai niso n'abavyeyi. Hama kuma réseaux sociaux nitwa Liliam. Ya, nivyo murakoze. Liliam. Liliam. Kuza kumushakaza kundondera ntaco. Hari uwundi hano atekereje ari très sage vraiment. Karibu mabuca. Merci beaucoup. Ku mazina niso n'abavyeyi ni Ndayishimiye Rachel. Nkabandi umunyeshure mu université mu wa mbere nkabandi mu design w'impuzu abazikeneye wondonde ari akibazo turatanga kanimero mugakeneye nta kibazo. Merci beaucoup. Hari akantu je kankoze kungumuki ngurumu design birakaze mugo mumva ko ateke ibintu byinshi ubwo ni mucamo ko hari akantu nyene aza kutubwira byinshi mugo mudukurikirana ntacu turakugarukako uratwiba kuza kutwishura neza byose fresh turakiye hari undi mu boss ngaha tubona atesa karibu chef. Yo what's up my people, this is White Vision TV. So je musanzwe kumenyereye ku TV yanyu
kazina kanje ni kakandi nyene karahinduka ni every sprite akabiri gato gatekeye imana nini I love the life I live the life I love. So nongera ndabashimira cyane mubandanye mudukurikirana, mugire subscribe, like and share, hama muri comment muca mushirayo mutubwire nyene ikiganiro ngene cyagenze. So namwe nongera ndabashimira cyane kandi muri beza, ndabona muza n'ibibajo kabizo. Thank you. Birashushe birashushe cyane antuka hari vibe mande mudukurikira please, nimba ukura wenyene ereka mugenzi wawe nawe arabe niwikunde musangize nawe. Okay, tuguma twinjire rero muri débat du jour. Twifuza ka weekend keza kandi. Okay, la question c'est this. James Kiazik, tout d'abord le caméra kuri uyu monsieur ari iburyo bwanje, ndamubazi urukundo niki? Urukundo cyo rukundo kunda rubona shaka kubana muri ko madukurikirana vraiment ngira ndabashire hasi vraiment kubijanye n'urukundo vraiment. Urukundo reka ndaguye definition y'urukundo ni mitigito iba mu mutwe mu bwonko bw'umuntu, urumva nibibazo biba mu mutwe w'umuntu bigahurira yari byinshi bikaca bimwereka k'ibintu akabona ibintu ugutandukanye n'abandi, urumva imitigito iba yabaye mu mutwe insinga zafatanye ukuntu ukaca ubona ibindi bintu bitandukanye n'ivyo ndi bari ko barabona. Ubwo rege ni ngo ni turukundo imandi majambo w'urukundo kuri wewe ni imitigito bera mu mutwe w'umuntu, nibibazo nyene umuntu yawe navyo urumva akarorero waraje muri ville jari gihe nicara muri ville hajya kuri Roma nkafata amahera yiwanje ngaja muri ville ngiye kwirabira ivyamwa Imana yadushiriye ku isi, urumva ivyamwa yadushiriye ku isi nkibonera agakobwa kame karenganye ngaha nkaza numva urutsinga mu mutwe ngo fiti ngakana ni keza nkabona nyashi irenganya nkavuga ati fiti iki cyana ni ibaze nkunze abakobwa 20 ku munsi umwe, urumva iyo rero nisho bita ibibazo bibera mu mutwe umuntu atabazi. Kuri wowe niko rukundo rwawe, kuri wowe niko rukundo cyo bisigura, ico nico bisigura. Oya reka duhereje natubwiye tuba turagaruka ko hanyuma. Urumva abantu turi mu rukundo twise yuko dufite insinga nyinshi mu mutwe. Nakajagari ka mutwe yacu. Ako nakajagari kandi mu kajagari haravamo insinzi. Turabigaruka ko naje. Nejo ku urukundo ni iki? Urukundo ku ruhande rwanje urukundo ni feelings z'abantu babiri. Kwanza inkundo ni nyinshi ziratandukanye. Inkundo ni nyinshi ico turaza kigaruka ko naco inkundo ni nyinshi. Okay, urukundo uko ndagwita jewe feelings abantu babiri bagirana, umukobwa n'umuhungu. Ni bya bibazo nyene nakubwira bibera mu mutwe. Elvis feelings mbere kuzita feelings ni bibazo bibera mu mutwe umuntu akumva feelings iyi nyashi nitumye numva ama feelings, iyi nzobe nitumye numva ama feelings, ivyo nivyo bibazo. Bitwabare wewe ushaka usanga ari bibazo bya mu mutwe. Reka reco nabo ukavyumva. Itonyende bandanye challenge. Elvis ni insinga ziwawe zipararangana abantu bose. Urumva ntivyerekeye ukuntu umuntu abateye ngo afise forme nziza ngo mbi ni mubi ni mwiza. Urukundo uba wamukunze bivuye ku mutima, ukumva umukunze bitavanye n'ingene ameze. Uko niko ni turukundo jewe. Merci beaucoup. Okay, Lise, urukundo we ni kiga madame? Urukundo n'amasentima aba hagati y'abantu babiri. Unyumvirize gato ndabikubwire. Urukundo kugira ukunde umuntu, hariho ushobora gukunda umuntu atari uko umuravye apparence. Kubera ko bavuga ngo les apparences sont trompeuses. Ushobora gukunda umuntu kubera ko ivyo wamubonye ko nkuko yabivuze ngo asenyage cyangwa afise inzobe. No, urukundo sugo ndiko ndavuga. Urukundo ni gwa rundi ukunda umuntu utitaye uko ateye, kubera ko ushobora kumukunda yaravyibushe ejo akunda, cyangwa ushobora kumukunda yonze ejo akavyibuha. Rero ngaho mu gihe wagendeye kuri ivyo usanga ari hahandi hariko haba ama rupture. Ku bwanje rero je uko ndabibona urukundo ntirudependana n'ibintu, ntirudependana n'ama apparence. No, urukundo nayo masentiment nyene aba yabaye mu muntu umwe canke babiri. Ya nivyo nuko ndavyumva. Nibisaba byumvise.
je contraire naco turaza tukubaze neza izo nsinga z'abantu uguma wagiriza abantu no muri commentaire muze kutubwira ivyo bintu bisa nimba uri puko urukundo ari akajagari mu mutwe imenyesha abahungu shaka imenyesha abakobwa ubunye badafise nyashi nasoko mufise urumva ratwirukanye tugende ko mugira uraduke kwisoko muje muri France no hari amataya zanyu zifise agaciro muri France ngira turonderera okay pastor turakwakiriye nawe tubwire urukundo ni iki urakoze cyane jewe ndaza kuba ndi kuri side z'aba bose then ujya avuga ko ari ibintu bibiri biniganira mu mutwe cyangwa bigwanira mu mutwe kavuge neza akajagari ko mu mutwe ibyo ndaza kubihagarara ko ujya side y'ujya ndamushigikiye naba ndabashigikiye uyu yavuze kuvyerekanye na feelings no yakigaruka ko sentiment feelings na sentiment ni bimwe uyu akavuga ati ni ibintu bidepend bitari kuri balance physique ariko je nkavuga uku kubganje urukundo vy'ukuri ni sentiment ndabigaruka ko cyangwa ni feelings ndiko ndashigikira ba ariko kandi ni bikorwa biza gutuma wiyumva izo feelings nukumva ko wabanje kubona uwo muntu uramubonye uramwiyumvishemo feelings mu kirundi no kwiyumvamwe umuntu mu kumwiyumvamwe rero haba hari ikintu runaka cyakwatiye kubaho attirance kuko sishora kuza ngo numve ko byose no vyemera no ngivyo mbonye byose ndavyemere no habaho ikintu ca mbere kugira apparence physique vyujya ndiko ndamushigikira nkabona ati kesaswa hari abakunda nyash hari abakunda inzobe hari abakunda imishatsi hari abakunda intwengo ariko kandi twibukanya neza ko uyu yavuze neza ko ivyo bishobora guhera mu mwanya muto kuko umuntu agenda arakura akanasaza yamaze gusaza kwa kundi twiyumva nkatwe y'abajene siko aba yiyumva nk'abajyavyeyi bacu ariko kandi urukundo je mvuga nuru nuguhitwa twamwo ko abantu babiri ni feelings z'abantu babiri zigenda zigahura mu gihe hari ikintu runaka umwe yashimye uwundi hama kamwegera kamubwira ati vy'ukuri ndagukunda ariko kandi iyo umaze kwemererwa cyangwa kinjira mu rukundo vy'ukuri hari ibintu bica bisigara vyakublotse kuko nimba bamukundiye nyashi ejo ushobora no kuzibona nabandi ndi kuri LV ushobora no kuzibona nabandi sinzi rero mugani we ko yo mugani we ngagiye muri ville ngakabona nga yakunze abakobwa 20 sinzi abo bose icazobakoze zobashira he boss ariko ico neza ico Salomo yakoze Salomo yakoze Salomo none yaragize mu gihumbi kandi yo gusanga bibiri Salomo yari muri jande urumva ni muri je ni muri je mwe musoma ngo yarafise abagore igihumbi burya Salomo yapfuye afise abagore igihumbi n'umwe urumva bakubwira ko ni mu busaza bwiwe ariko arapfa hari wamwamiye urumva Salomo yapfuye afise umuntu amufise ariko aramufumbatira yapfiriye muri feelings Salomo yavuze ati jewe no mu gupfa kwanje nigirizo kugira umuntu urumva agize agoma bukirikira je kana gutera n'inkuru je mu rugo gwanje nta mukozi afise inyashi no koresha kubera impamvu niyi umukozi bamufata nk'umugore aje domina madame none madame d'abord ni madame umukozi n'umukozi madame umukoresha iki umukozi umukoresha iki voilà ayamwe murabazi ibibazo bidafasha kwe guys wana ariko aratukumbura abakozi ba service bazabajona role ya yarabwira ikintu kimwe burya umuntu azi kuraba match neza ahirabira hanze bisigura ko kocha mu imake kocha ni amenyira ukinu kuntu rumeze uravyumva rero kurambwira ngo madame yego madame naramukunze nivyo urumva mu gipine iyo irigiye cyane rirasaza ukarihindura reserve ikabiri inyuma reserve azoba ari wa wundi afise nyashi oyawe nuko ushaka kubivuga mu yindi terme sawa reka twereze aho bitamubuza wa muntu wawe ntava guheba deje amaze kubyumva muri ville bose nabi kandi akubonanye nyashi yagukunze se mu vyiyumviro ndabakunda jewe reka ngaro gato kuri ikintu Lecho yari yavuze nginkundo ngo ziri kwinshi Lecho zinkundi zahe urukundo rwa mbere nurujya novuga ati mushika kure mu kubaka n'urugo
ubwo n'urwa mbere urukundo rwa mbere n'urw'Imana Reka abakobwa ngene bapfuye hinge gato ndamunganire kuri aho hantu yaravye inkundo ni nyinshi c'est vrai nk'abantu dusenga hariho inkundo novuga ziri ubwoko bungari reka nshake mvuge zibiri hariho urukundo twitwa agape ubwo rukundo ni rwa rukundo ndamukunda uyu kubera ko twahujwe na Kristo cyangwa n'urukundo ndamukunda Elvis kubera ko numu brother wanje muri Kristo ayo ego Elvis ubwo niko rukundo ndiko ndabwira bagwita agape niko rukundo akagusigurira ubyumva urukundo nzi twakunzwe n'Imana ni rumwe duhuriye muri eglise nkakudiraga numvuzanira ngo ni agape ariko je na agape twahuriye ariko ndakubwire yuko dushobora guhurira muri eglise je nawe tukagiranira urwo rukundo agape muga tutari en relation ivyo byo uravyumva bisigaye ashivye naza kuvyemera ariko kandi no mu gihe umuravye neza rega n'ubundi abari kara comprendre urwo rukundo uri kuravuga voilà murayivuga mu kirundi ukomprena naco numvise okay siyo mpamvu nimba umubonye muri eglise ukumva ko vya bende wavuga abifise siyo mpamvu wumukunze nawe acazana ariko avuga urukundo agape cyangwa rwa rukundo ariko avuga Imana yadukunze then fraternité iba iri muri twebwe uranyuzwe ya duhuriye ku Mana mbanyuzwe nyene nabindi okay urundi rukundo nyene nurwo tugiye kudebatako ni urukundo ruba hagati y'abantu babiri habaye amasentima mugabo muri urwo rukundo agape nakubwiye nta bintu by'ama feelings match ajamo ni nta kuvuga ngo urumva ngo nyimba ukeneye kumusoma ngo ndagusoma no gusomana n'ibindi urukundo agape dukundana kubw'ico Kristo yashize muri twebwe icamwa c'urukundo Nare nk'umuntu agusomye wowe no bangize nabi duhuriye kuri eglise mu gihe tutari en couple kandi tudafite objectif déjà c'est le péché wera nusomana urajya kumubaza none kubimbarize ngaho ariko waza ari mu ushaka kubimenya ya nane gusomana n'ibibi inbox basi ni bon urajya kubivugana nasoma inbox ushaka bizu gusa niyo ushaka yarononekaye mu mutwe kambere ndagafi ariko afise akajagari mu mutwe ariko ndamushigikira ku kintu kimwe niyo ugiye gukunda wa muntu tuvuga ati uyu unye ni ma future femme apparence irakonda kubera ko batubwira ngo ukunde umuntu basi anakwatira 80% nukuvuga ngo ya masourire urayaraba ya matayo urayaraba mugabo ico onye sico kibaza urukundo ngo rujya nyene gwakaramata nivyo I mean uranyugwa urabatsa abandi mbeho mwamundabira ise amaso gwawe n'uwundi afisa yiwiwe sico kimwe ufise n'amaso mere cameraman okay uri moshi sindi monshi cameraman wakujifisa amaso meza waje nibagututsa ntugira ubwoba ngikiasi ndagututse ngira ngorane naribi nakajagari mfise mu mutwe Faransa sisi cyane mbwa uzura bivuga mu cyongereza nitse nabi okay je nashaka kuvuga gato deje mbe watubwiye urukundo wacuvuga wewe utubwiye uyakungana nivyo nashaka kuvuga ego nibyo ntacyo urenzako nari navuze urukundo rwa mbere n'ubwo nyene rw'Imana yawe rwa Kristo urwa kabiri n'ubwo nyene rudushikana ku ntumbero zacu ex muvize Erega kesho si amasaba ex rega erega hari ibintu ducamo erega tuja mu rukundo rega No, nabwira ikintu kimwe wait. renda kubwira ikintu kimwe bigaruka ko ariko arasigura wewe impundu icayibona hanyuma tuza kugaruka jewe pastor numva no kwiruka rindira wiruke ndakubajije birashusha Ni ex wawe nasi ndabivugire kuri kamera ncandi niyovugira hejuru nosha ndira uvisa aba ex igihumbi kuko wavuze uri kuranarengana ukabona inyashi shima wabona iki wabona iki kuri Facebook hariho ikintu cyo hariho confirmation mbage rero iyo ndiko ndabaraba mba ndiko ndajuta aro mba ndiko ndajuta urindire confirmation confirmation zawe urumva no warajuse warakoze rega ko nimani sishakurira kuri kamera ndabasavye sishakurira gukora ahantu nyene yarababaje iyo ndamwibutse candira yarababaje nawe mwababaje ariko akabeki utazogafatanya ngo mugire w'igihumbi na tubandanye kiganiro tubandanye urano kunasa neza ariko yanakumvise yagucije mwijisho by the way ariko turaza kuba tubigarukako okay nje ndashaka kubaza akabazo kamwe muri ibyo bintu byose mwavuze urukundo rwa Kristo donc hari inkundo zibiri hari ikintu hora bavuga Copinage
Okay. barabaye interesse Okay. aho reka mbanze nayo bisi mamazi nibaza reka ko mbanze Reka tubanze tukurabire. mama bandabere gatoya okay ngira copinage Copinage zisha abajene apana zibica bisa gute zibica gute Nana jani bari Elvis kuri wewe copinage James Kaziki nimbi canke ni nziza Copinage ni nziza ku buzima bw'umuntu no ku magara yiwe nibyo mutwega je ndamushigikiye ni nziza nubwo navuze ngo yisha abajene nayiko ndumva ingene baza kuyifata ariko kandi Copinage nanje ndamushigikiye no muri feelings zo kwitegura turi kwishure Je nk'ubu baraduha yewe. amadeyade devoir à domicile baraduha ama exercice tuza gukora muhira baraduha ibintu iyo twegereje ama examen baraduha ivyo tugenda kuba turimenyereza ko bazotubazako bisigura iki no mu buzima busanzwe hari ibintu bigenda bidutegura gushika ku bindi donc kuri wewe baho copinage ego prepare kugira ngo uzoshike handi ushaka bien sûr vrai. aho ndamushigikiye sinzi abandi ngene bavyumva umukinyi mwiza reka nabwire ikintu kimwe mu mateka ya football nta mukinyi yigeze aja gukina umupira atagize entraînement si muri football gusa iyo ushaka gukora ikintu kizima urabanza ukimenyereza ukientraîna kwanza rece mu kanya arabakubita mwese Urabona ukuntu yasavuye. ekipe wamaze gukiniramo arenga igihumbi Tuvuge ko mwahuriye muri terre mugabo. jewe twahuriye muri tere je nagize amenye gute swat reka turi kubinjira ntaje rece je mbona yatekereje cyane ngira ngo akaramedita ivyo yavuze ko Elvis vraiment aguma avuga ibintu birankorako cyane byakoze ko cyane wewe biragukorako ko bitagukoze ko swat no winjirire reka ntaje tubwire wewe kuri uriko uravyumva umukanda gwana okay tubwire shareje wowe kuri wowe copinage ni nziza canke nimbi nkurikije ibyo abandi bariko baravuga yakane twumva si nziza kuko Elvis iyo entraînement je ntayo ntahura utahura gute ntayo ntahura na gato wewe kuja gukina wowe ugize icamamaro uja gukina ata entraînement wagize ya ntarakina umuntu atariko arakora entraînement ntarakina ahubwo yiteguriye kuzokina d'une façon azokina ari urukino uyu yama mu match niyo mpamvu avaye n'ingoga ari akumwinjira entraînement bayagize match yiwihera n'ingoga Elvis sinabishigikiye bisigura yuko ata niyo entraînement ntayo ndakora kandi nayo shaka gukora hataragera uravyumva wabyumvise ararengeranye amararenga je mata chabaye marakiri mutoya nene uyu ari ibintu abantu bavuga ngo cengo ntiharagira hararengeranye iyo nindi sujet ukikwanza namo aha no cangira ikibazo ati hagera ryari nigicerekana ko hageze ahubwo rero nivyo rero abantu rero badatahura kuri ivyo bintu vya copinage iyo babonye umutipe n'umukobwa bari en relation baryoshe ibintu vyiwe bimeze fresh uza wumva bamwe amajaruzi yabishe bamwe bashavuye bapfunze umwotsi mu mazuru kaza wumva ngo kubatya abantu ngo bari muri copinage ngo ni hari bwagere mon pote hari imyaka yo kuja mu rukundo bahuje kandi birana Elvis wewe warononekaye mu mutwe. Urazi impamvu? Kubera ko nshobora ku Oh you know I'm sorry. akajagari mu mutwe Akajagari kakubanye kenshi mu mutwe. Gomba nje kuri Paris yo kwa Retro. Copinage n'ukuri nimbi kubera ko iyo ugiye kenshi muri copinage ntubuzi ivyo urimwo mwebwe babiri ntimuba muzi ivyo murimo kubera ko dufate nka primaire sivyo primaire wewe biraboneka yuko wagiye muri copinage ego ivyo wanyu ntavyo ndi sinobinjirira baje ku buryo bitaki nibikiri banga kuva muri primaire urumva ntiyakwemereye uwo ashaka kumukoresha ibyo adashaka kumutwara muri entraînement ku nguvu ariko rega je ndi kuri side yiwa kuri copinage ariko kandi ikira rero ureke kuvuga ngo urashaka kumukoresha itari ivyo abantu bariko araturaba reka ndabwire jewe ndi pour kuri copinage kubera iki ndi pour kuri copinage kubera iki ivyo dukora byose aba hariho entraînement twakoze uno mu design maker w'impuzu muri ico gihe urumva ko habanje kuba inyigisho then aranimenyereza iyo mvuga rero copinage sindiko ndavuga vyamwa vyo muri copinage hari abatwara side nabi ya copinage ugasanga
yabateje ibindi bibazo harimo no kuvyara Hariyo amategeko. bakiri under age canke bakiri batarubaka izabo muriko muravyumva ariko kandi je shigikira ya copinage ya yindi habaho kumva ko mwatanguranye hasi nivyo ujya kumbura aravyumva hari ibindi vyamwe atari karavuga ariko bijya vyamwa je navyo shigikira ariko copinage je Nabishigikiye gute? je ndayishigikiye ivyamwa vyayo okay gukora sex ku myaka nka 10-15 urabishigikiye gukora sex vya rego urukura bita urukura atinya ko bivuga mwabivuganye mwabishatse hareze abandi mu vyumva Elvis ndakubaze kwanza uremera yuko hariho urukundo umuntu avukana urukundo rwarundi ava mu nda kwa mama wiwe Imana yaramushizemo uravyemera ndavyemera okay rero ni gute umbwira yuko habanze kubaho ama entraînement mu gihe ugomba kuja muri couple ubwo n'urukundo muri gutanga amazi isahani umunyu ivyo nivyo uvukana ubwo niko urukundo uvukana wait mbanze mpera muga kuja en relation ubwiye ugwara intambara nyinshi okay none ndakubaza ubwo rukundo ngene ryoshe ego urukundo rega nituko turakhofisa urukundo twagwanse kandi shobora komere uraneye kurya ruryoshe niko babazi ruhindukiye rukakubabaza bahagupfa bahaguturika wowe ndumva waradepije je nuko aya marori nariko ndarira nuko ni amarori yuzuye kubera retro mugabo okay edwanda urumva nariko ndakubwira ati urukundo ntibisaba ngo banze ngo ama entraînement none ni bangahe tuzi bama bagiye kubaka ugasanga nta mu ex afise bisigura yuko atubaka neza urugo mbere barahari nka mama wanje nka mama wanje nta mu ex yarafise bien sûr afise imyaka ingahe n'importe iyo bafise bajye bakura barima urumva no kumudiraga papa wawe yarashobora kurunga iki kete yarirungitse kuwa mbere rikamushikira nko kuwa gatandatu yarirungitse kuwa mbere aha rero akaca amubaza ati wanyimvuriraga rero ugasanga bimanjira nk'umuci wanyimvuriraga kubera vyanse ivyo rero navyo mu gihe cyabo yari Copinage ariko amazi utuntu nk'utu yariko mubaza utuntu nk'utu ngo wanyimvuriraga ariko kandi yamusanga ariko rega niyo yari Copinage ati gute habaho kumva ko benshi barugutwe niko duhurira ku mashure tugahura mu internet canke mu bikorwa bisanzwe muri town canke ahandi ubu imonde yarabaye civilize yabaye moderne turafise ahantu duhurira bajya bahurira iki bahurira mu bindi bikorwa ariko kandi habaho kumwegera akumva ko umenga arashaka kumva ko bari kumwe kandi kuba kumwe vyamusunikira muri ya Copinage kuko sinibaza ko bari bwabehangaje urabesha canke wowe vyitiranije abavyeyi bacu kera bari novuga gute bagenda bari ndabivuge gute bari sugi kivugo no siza kuvuga abavyeyi oya abavyeyi bacu bagenda mu kintu babona yuko bafite bari ko barati twibuke ko abavyeyi babo aribo baba wazubona kuzaniye ko umugabo yego nyene iyo monde yarabaye civilize ko muri parti y'abavyeyi bacu si papa wabo yagenda kubakwera no yari ronderera yari menekera ahubwo igitanduka uri papa wawe mzee umwana we yaramwizaniye umwana wiwe yaramwizaniye aramukwa je papa yaramwizaniye yaramushimuse vraiment aramuza je navuga yuko kera nta bintu by'amakopinage byari bihari kubera ko umuntu honyine kera barana bumvise yuko uri n'umukobwa wagiye no kuramutsa n'umuhungu naho mwaba muvuga ngo nikuze washikira ku gisuru igisuru murakizi igisuru novuga gute nikintu uravuka mugabo navuze ngo nta Copinage yahaba nawe canda kugira konti kandi naca ngira ikibazo uribuka avuga ngo kuresha ngo ahurira mu misa ya kangahe yaka okay hari kuresa erega Copinage yubu kwibombo ku gasozi mu misa bari kuragira ibintu byabera kuragira hajya rero kuragira no gusenya rero ikintu cyane aho bahamagara abantu canke impene mwe mukoresha amamega mu kuvugana we yahaca ku musozi kubera yarazavuze Marita ijwi ryagenda ngo Marita gacha rimushikira kandi hajya no habera imitombo wazawumva ngo tugende ahandi akubyumva bakaca bagenda gusenya warumvise inkuru imwe yabaye
urumva bagiye gusenya umuhungu niyo yurira ku giti abakobwa ba kera rero ntibambara ntibambara amakabutura cyangwa amapantaro umunsi umwe rero ivyo navyo ndashikako umunsi umwe rero umuhungu arigwaza uyu munsi rero ndagusunika nawe niwe uja gukura inkwi hejuru Ndio da suite ariko byumva kumbe umuhungu naho yatanguriye reka nkwerekere aho yanatanguriye amaze kuba umuhungu yigwaza aravuga ati kwinshuro je ndashaka ko worira hejuru umukobwa nawe toya ngo hava ndaba yego turavyo umuhungu ati none sha kubona inkwi zaheze kandi imvura yaraguye nizo twari dufise imvura yarazinyagiye genda ukorore zijya zumye umukobwa aravuga ngo muganga ucumiriza ariko uranyumvira kumbe n'abakobwa bisigurike hari ibindi bintu baca biyumvira bazi nuwo ntiyarabaye wa mbere abavyeyi barabahanura bikwiye bakabahanura kugira ngo hagize nk'ikibazo cotera bamenye ingene bacikingira erega basha aho hambere abakobwa twari edike bimwe biteye ubwoba none vyapfiriye bon erega ubu nyene ni hahandi ku monde yarabaye civilise ubu unye usanga ubu rero wenda gusavye tuje gusenya ntitwojana gusenya tuvukana ni bon turashaka tuvukana gute kubera ko basi tuvukana wona ntinyu kanyuba mugaba nk'ubu unye dufate ngo tugenda gusenya umbwira nduga mu giti usigare musi ni tropasi nawe ntiwagenda ngwaye oya ugwaye none mba ndijanye haba hariho n'abandi canke turi babiri rero oya ururira uramutse uwemera yuko turaziheba kugira oya none erega hariho plan A na plan B ugwara malaria ucugwara tifoide wewe nitwona jana gusenya kubera Elvis yarononeka singa nyene zimwe ziri mu mutwe nizo zopararanga zanze ngatanguye avuga ikakajaga atanguye avuga kari mu mutwe wiwe kugira Elvis mujane kiretse wisiza amakara kuko iyo nzobe yavuze ikintu c'inzobe nk'uyu Elvis wajanye atisiza amakara byongana binga je basi nibongera twojana umukobwa wese twojana naje urumva we atari umukobwa genda hari yawe we twojana ariko uranyumvira ngo nkaho ku buryo umbwira ngo uragwaye okay we mugana we Copinage wari kuravuga Copinage wari kuravuga hari ibindi vyamwa tutazi uyafise ariko yibaza cyane ku vyamwa biva muri Copinage hariho jawa muhundere mbaza reka Elvis ibintu vyatubwira arashushe cyane kuri iyi side kabisa Elvis avuze amajambo vyahindukiye sinkiriko ndabaza Elvis nawe biraryoshe okay je sikaze kuri Elvis wavuze ngo kuja muri Copinage ngo ni entraînement ni vyambere ni entraînement no kwimenyereza none ube kwimenyereza mu biki mu biki nanje camvuga mwishuri nubundi birangira sasa pfuye siguri asa n'indaktere ninde we birangira nyene umwana muvuganye fresh bikagenda neza mu biki mukazotwarana basi mudatwaranye na we ufite wavuze ibintu by'aba ex ngo kuva muri primaire mudatwaranye nta kintu kibaho kitagira challenge kora bizi muri challenge no musuhuye n'uyu hamukabana nibigenda neza nagize gucumbaza wavuze ngo nta mukinyi ngo agiriki aje muri teha atagiye hari aho usanga baragwaye birapfuye ntibakigiye nawe azokina indi match azokina n'undi mukobwa azokura n'undi mukobwa ubu rero urukundo turiganije n'ama match nico kimwe mu bisanzwe ibintu byarabaye nabi pastor adusigurira jewe kubisanzwe Elvis akajagara nagatangu yabakuze urumva ko no mu bwa akiri muto mandi majambo ariko kandi nibutse umukino twara dukina wo kwinyegezanya saye ndaye kwibukije ivyamwa vyawe uciye uvyibuka urazi nk'ubu unyugize imana oya ugize imana ugize amashansi avana imana ukazibona abantu ugiye winyegeje
nawe aciyaza oja hahuriyemo n'amayeri matandukanye zibiri zitandukanye cokora iki ciyaza kandi muri saye sahanu wiyagura ngo uri nyegeje umetse uko uri yaguye nk'ume muri mu modoka wapi saye mwaregirana urumva ucumubwira ati zana uwo munwa wawe ntawubona ushire hano iwanje ushire ngaho iwanje ni saye n'umukino wakuri wari umunwa wari nyegeza ni n'umukino kandi ubonye bagomba no kumubona cyane ibitugu byiyuka vyegerwa mu ati nyigira umunwa kundi ijisho kurindi izuru kurindi mani kandi imikino niraba abana n'ubu twokina saye ariko n'ubu twokina saye oya ntacyo turaza kuyikina behind uri kurabyumva yose y'ubu ubu nta saye bakina bara amateleviziyo saye y'ubu feza tanzo saye y'ubu iranateye n'ubwo saye y'ubu iranateye n'ubwo arashobora no kwinyegezanya mu modoka urashobora kwinyegezanya mu gihuru oya Bujumbura nta gihuru dufise ariko nako ndabibutsa ujya mu kino warumva ko wiyumvisemo umuntu ukumva ko mwiyumvisemo kandi mukiri bato ariko kandi nta vyamwa Elvis yariko aravuga kuko nimba avuze umuntu wakuyundi ntavyo mwambwiye nivyo oya we yuvuze umuntu wakuwundi ijisho kurindi nta bindi wari kuvuga ibindi wari kuvuga iki kuki oya ndiko nabwira ikintu kimwe ivyamwe ari inzira kwanza gatonda kwishuri ivyamwe biva arabizi yego none nahakanye ivyamwe biva muri copinage ni bibi cyane gose muri copinage cyane uri umukobwa urashobora gutakaza virginité yawe kandi mu guyitakaje ni ikintu udasubira kuronka biga bavuga ngo urumva ngo haciye igihe ngo urumve Yumviki urafatanya agasubirana ugasubira ivyo nivyo wewe ngira ngo no ivyo sindavyizera ugira ufate rero abaganga babisigura umviriza tuzohamagara muganga ubusugi bugiye babugiye yego ubusugi ari ukuntu guys wabutaye sindavyaza uba wabutaye mugari ivyamwa yabivuze ivyamwa mugenzanje yabivuze ivyamwa ni kwa kundi habaho inda batipfuje ubuho basigaye babikora mu buryo buri moderne vyanabaye umugenzo ngo bonga amapirire ngo niyatangura guhera muri pharmacy biga navyo nyine birafise ama consequences menshi cyane kumbure tuzobigarukako ariko bisigura iki pirire nimba zigiye kugura umukobwa hari ikindi camwa cabaye abantu mukora amapirire muyagabanye vraiment barabe bagabanye ni hamwe uca usanga mu mwaka uvyaye nka 20 bibaye ngombwa zive ku isoko na classe babazani na makrasa hari aho byose ahubwo byiza ico nosaba yuko hakora abstinence gusa ivyo vyama preservatif bikavaho burundu ku isoko ugiye ukana kirondeco kintu nikibeho ikiganiro na leta ikira dukurikirana yego ibi binavuze jewe ikiganiro siho narindi mumufunga wenyene aragurisha mumufunga wenyene jewe ibintu jewe kumbandanya ndabashigikira kuko intare ziri ngaha ati bakore nyinshi je ngacagira ikindi kibazo urumva uyu yavuze ngo ku bantu bakijijwe Copinage ntiyemewe yego iretse kwemerwa ku bantu bakijijwe gusa cyane no kubatakijijwe nibibi bon kuri kote zose nimbi mugabo nashimikiye cyane ku bantu bakijijwe kubera ko no mu ma église kenshi barabikonseya aba teenager niho biri niho vyuzuye erega kubaho birabaho none ndakubanze muhiri wanyu ntibakubwira ati kudokora nibibi mugabe isukari uyisanze okay utabikora nabi wanyu babikora okay abi wacu reka kubikora gute arabikemera mwatayirigas n'uyu munsi dukuze uhuye nayo urabanza ugakozamwa akantuze kandi rasos ukumva ukimera je Chenda irigata no musigaye isu none ugarutse ukwasa uratsigira tutandukanye n'umuntu kaca asa neza ivyo bintu kandi akaruba aho kana gubashaka kukazana uraza kubigaruka ariko guys reka abaye nomero za WhatsApp mu muhimanuro vraiment oya agarukane nawe yumvise ko uhuye no muri ville ugahura na Ani ugahura n'uyu wewe deja controle wamaze ku ariko jico ndiko ndavuga reka tuze turavuga umwe jewe uko reka wewe wavuze reka nanje mvuge hanyuma naba bari contre baraza kudusigurira jewe ico mvuga Copinage ndayemera mu buryo bumwe canke ubundi yuko muriko murigana vy'ukuri ukumva mu mutwe ariho kugutegura ya parti yo kumva ko
gukunda umwana w'umukobwa nka jewe ku myaka mikeyi nka 10-15 nkiri muri secondaire biremewe, ariko muri make ari yaka yo guhura na za challenge. Kumbure hari amajambo aryoshe nza kwigiramo ntazoshobora kwiga nkuze kuko gazosanga biriko birangora ndiko ndadraga nka future family wanje, ariko muri ico gihe ugasanga biramfashije mu kumenya utuntu n'utundi. Ariko kandi jewe ibi friwe cyangwe ivyamwa biva muri ivyo bikorwa sindabishigikiye, ariko ndashigikiye ayo majambo meza mubwirana uko gufashanya hagati yanyu, kandi twibukanye ko aba hariho copain et copine no mu bagenzi basanzwe. Nka je ndashobora kuba mfise umukope cyangwe mu cyongereza vyitwa best friend, tukiri wanashaka n'ubu nkuzi ugasanga ndabafise aba best friend. Muri ico gihe rero mukiri bato habaho no kwigana, ukabona ati uyu mwana uyu mukobwa runaka then ateye neza, gutera neza n'abandi bateye neza, ariko hari akandi kantu yiharije akarusho numva no mwegera kuzo cyagiye tuzoduhejeje ishuri natanguye gukora ku buzima buri probe zovuga ati tubikuye muri bwa buzima tukiri bato twari turimwo, ariko reka tubishire muri side, nze ndagusabe iwanyu mu vyubahiro hama vy'ukuri twinjire muri Fillançaille. Kumbure tuzaza kuba tubigerako, iyo ni side yiwanje. Copinage ndayemera, ariko kandi ivyimbugwa cyangwa ivyamwa bikoregwamwo je sindavyemera. Okay. Umpaye mikro nayo ndayikeneye. Nonda kubaza. Iyo urimye utegerezwa kwimbura. Rero no ibyo wabibonye he? Mawimbura bibi mugabo Voilà, ego uko byo genda kose urasarura. Okay. Nkubu uravuze yuko copinage ivyamwa byavyo uravyanga, kandi ngaho nanje ndi pour ndagushikiye cyane. Mugabo umenye umukiri bato jewe ntabyo nemeye kandi sinziga kubyemera. Nkubu dufate wagiye muri yo copinage warimye mu bisanzwe wateye ikintu nakubwiye utujambo turyoshe, hari utuntu nagufashije byibuze tukiri muri secondaire akamfasha gufata amanoti nanje nkamufata gufata amanoti, akaza nkamukora exercice. Yes yego, ariko kandi wewe rero wewe kwakundi wacu ugenda ukarira ugafata imitoma ya Medi ugafata iki ukacana muririmbira no mwana, ariko nabana mwakomera ibaze prem urumva. Rero mu gihe uvyo uri kuravuga ngo mukorana tu exercice, ivyo reka kuvuga uko turabizi bibera muri copinage, usanga mwagiye inyuma y'ipoto. Rega ndiko ndakubwira ibintu nzi tubaye muri societe ngaho hanze intahe z'abantu urumva. Oya nawe no mujajinge ntawe kuko we yaragukatiye kubera iki atakunze abantu tubahuza afite utuntu tutazi. Ikiganiro gihuriyemo aba ex ni so ni ngorane hari twari tuzi. Urumva wewe rero mu gihe mwagiye hahandi inyuma ya y'ipoto havuga nk'uwazi nayo turavugaruka inyuma y'ipoto poto. Okay, hahandi atatara rihari. Urumva tujya tuntu umubwira abakobwa turi abantu navuga gute, iyo umuntu agerageje kutwimpressiona n'ukuri biroroha cyane gose igasibanga warasanzwe ubizi. Urumva hajya muvanye ariyumvira kubyo aho wamufashe ivyo wamubwiye umunsi ukurikira, ni ukuvuga ngo azokumva agiye envie yo kugusoma canke nawe wumve urabaye. Guys umviriza ngende ndiko ndayibabwira mbo basa gusa ndagusabye nasure kuvuga ikintu cyo gusomana none ugira cy'umusoma naravuga nanje ibiri ngaha murindire rero. Guys abantu bariko baradukurikirana ndazi ko ari mwugwaruka vyibuze tukire batoyi, reka mbabwire petit utuntu duto je nanje twagiye kutuba tunshikira. Ivyamwa nivyo yabihari, ariko ni vya vyamwa by'ukuri bidagushitsa kuri gwa rugero wo kumva ko ushobora kurengera. Nivyo warasanga ukunze umwana w'umukobwa kandi vy'ukuri akakwatira. Nahandi haba hariho adolescence, ahaca tuza kuba umuntu ngo numu adolescent dora tubyumva. Gusoma umuntu mwiyumva namwe biba ari ibintu twokumva ko vyibuze wishimira, ariko kandi kugera kuri vya vyamwa twokumva ko bishobora kuguteza umurongo, ndavuga sex, ivyo onya no kuvyibara. Je dans ma part muri side yiwanje nivyo jewe nkiri secondaire twese twaraciye muri adolescent
sinzi mwe adolescent ngene bwabafasha jewe wanashaka natinya kuja muri team y'abakobwa narabatinya pe I don't know abajene b'uyu munsi bashaka ngo uyu munsi ngagendane n'umwe ejo babiri iki jewe nakuze ndabatinya ariko kandi nanje nayifite umuntu vyibuze wari ugwaye agatima gatera ukumva kurose igihumbi vyibuze muza gusharinga igitumbura muri kantine you know urumva ko ubwo gwari rukundo wumva ko mwegera ariko kandi nticyatubuza kumusoma ariko ku kintu ca sex kubera ko education twaba twarahawe indero yo kuziko ndavuga indero yo kuziko impanura abavyeyi baba baratubwiye niki nari adolescent sex nazi cyarico uvuze ngo kuntu mwa mwarabaye ukizi ahubwo nacyo wigeze ukora uvuze indero yo kuziko ugiye no gusomana deja aho ba wayitaye oya monda higeze na yuda yaramusomye Yesu amangongo wayitaye batandukanye bige oya umviriza monda higeze itandukanye n'abavyeyi bacu guys mwe muri ko muratura aha woza compriva vraiment cyane nobwira umwana wanje ngo ntuze usome uwundi mwana yego rero abavyeyi babibutse oya nawe bazi ni handi nyene abari karakuzingazinga muganda nanda twobiko Mwumvirize gato icambere cyo ndabasiguye neza igituma ntayemera ana umuhungu mpere ku muhungu umuhungu kujya Elvis yabivuze arabataye arabinzo barabiki umuhungu icambere kimuhatira namaso abakobwa nabo amatwi kujya igituma rena yansi kumviriza hajya tuguhaye umwanya tukakumviriza utumuvuga twatujambo turyoshe tugaca tabaye mu kuryoherwa icure nico kibi gisikana yo muri Russia na Ukraine kugira ubitahore ga ukunda umuhaye ugutwe yamajambo nyene uja guterateranya aryoshe ukura mu ndirimbo ukura muri film ukura hehe yose ukayazana mu matwi yacu tukaryoherwa nkarara ndayiyumvira ko nuko bitangura bamwe mu mushaka bababwira ikibazo nde kukubwira nk'uko tebele sibisanzwe vraiment ntayo dukeneye nashimye akayobe kino twempressione iyo ntayo dushaka rero no mushaki abantu bako turaba kubera ikashira kamameshi kugira rega namwe muratwempressione ababushe ngaho jengu kuyashira ko kura kumushatsi ugustress yo bana yanje kubera icyo wambaye nka rero wambaye nk'uko washatse tuboniye guys ariko Bandi majambo abana ariko jewe kubera igabero ku munwa tiro ku maso aho bushaka tubona iki mwabibonye tebele tubivuze tubiheko kesa shaka wewe none aho rero ndiko ndayikubwira ngaho ndiko ndayikubwira vraiment mba ndiko ndarengera ego oya twashaka no guhurira n'ahandi atari mu kiganiro kandi waberewe ushaka umuntu ubimbariye mu gihe nari nsanzwe mfise amasantima naduke meme naho kuba ubu gwije na son kuvuga n'abantu jana rero ndagenda none ugira ama Phoenix ku bantu bose oya urumva ndaranda medita ko Elvis yambwiye ko ndi mwiza yashatse gushika kuki oya ifo ko namwe abakobwa uza muri hagararako aho none wowe irarenga tamuntu akubwiye kuri mwiza no yagashizeko mugihe umubwiye asanzwe afise udusentima nyene kuri wewe ubivyuye ugasiraza ko ari umuntu wese azambwiye ngo imizaca bishira mu mutwe na kameme ariko yo duhuriye nk'ahantu aho rero naje kumbe no bandiko ndaderanje abakobwa benshi je yuko kuko uberewe ndayicarira ari kararara kimuga plaza ico kintu cha Copinage ndabona ko two kenne nama uyareka nawe batubwire kugira ico dutanga ico kintu cha Copinage reka dusigure ko ndabana ni kirekire cyane Elvis ntwohava pastor ntwohava bakora dusigureza ko ntaco bitwaye muga rero inkumi zacu ngazavye ati no biragitwaye cyane rero uwo nawe tubwiye ngo mwavuze ngo urashaka kumubwira ko ari mwiza Imana twese yatumye tubibe ndabizi ntubimbwire n'ivyapati urasanga umuntu asa icyapati ni kandi n'amagusamwe ego turi beza hari gihura n'umukobwa ukibaza ati Imana yari yaramwibagiye kumurema ikimurema nka saa 5 z'ijoro yavyibagiye nka samedi rako yaruse dimanche tijari umuntu ararema ikajigire mu fyatura fresh Elvis ntabwo Imana yafyatuye Imana iradukunda twese turi beza ndabizi ko ndi mwiza nuze kubimbwira unkoroge mu mutwe narayikubwiye amasho y'Imana yarakwangiye yaremeye byarahetse okay pasabuje mushaka ko ivyamwa dakeneye vyama vyamwemuye byamwe muyera nibi urukundo kandi rurimwo
unsomera ijambo ry'Imana warabikoze mu ndirimbo ntagusomera bagomba twitwiza ibintu byabo iyo basha mpamvu tubwira ibintu byanyu ntacu tuzarondera muri babiri tugeze ikiganiro cyitwa umubabaro guys jewe ababigeme ndabashigikiye ariko kandi n'abajene bariko baraturaba biyubare vy'ukuri amajambo aryoshe naje kuyabwirwa nubwo mba ndi umuhungu naga natwe dufite amata ibaze nk'ubu umukobwa araja ambwiye ko ndi mwiza nambaye ikoti nziza nambaye iki byose bimeze neza kumbwira ko ndi mwiza ndabona ati yes ndi mwiza kandi mva muhira nitunganije niravye no mukiye ariko kandi kumva ko mugera kuri gwa rwego rwa vyamwa jewe sindabashigikiye ni muri ya party canza muri kwa bana bakobwa ariko kandi mbwira n'abavyeyi abana ubabonye bari muri Copinage kuko kumbure tuzaza gushikira Fillançaille bashigikira ariko uze urabaha marimite ubereka ivyo gukora n'ivyo kudakogwa ubigisha ijambo ry'Imana kuko iyo tuvuze Copinage habaho tentative yo kugera kuri sex muriko murabyumva iyo hageze kuri sex rero abo bana vyarenze nawe muca mu vyumva bimaze kurenga rero nurundi rudubi muri iyo side Copinage ndayemera ariko kandi hagiye mwo kubamwo sex kiba kibaye icaha sinzi abandi uko bavyumva eco uranyuzwe ya ico kintu cyo haba mwemeye ko ari icaha ko mushikana ko deja hagiyemwe icaha ni benda kubaze kitamanti yuko gusomana atari no Deje reka no kwipfuza. Sica. Gusomana ni icaha basha reka ndakubwira. Ni ipfuje sex. No. Umugore waba. Burya biriya. Urashobora kwiyumvira. Reka ndakubwira ikintu kimwe. Icaha ni numbero. Oya ni gikogwa. Oya ni numbero. Reka ndakubwire. Ni numbero. Icaha ni ivyiyumviro bijana n'igikogwa. Sawa, iciyumviro. Gucumura yo wipfuje. Umukobwa biganisha kuri sex no oya no gusukwifuza no ice navuze ati no kwifuza biganisha ku gikogwa ariko ucukora cyane bica bigusaba gukora kugira uronke caka indi wipfuje ico si uko no kudiraga cyane kugira uronke okay reka mumbabarire gatoyi mbaze ani gusomana birahindutse arambajije ego bibaye sanse umbabarire unyihanganire cyane gusomana mu gihe ata objectif mufise iri précis ni icaha canke si icaha kubera aho onye tuvuze gusomana hariho ibindi bakompanya no gusomana ntimubimbaze mugabo tie langi nizo gusomana na poti hariho reka nivyo yako oya aho naho muri kuri gwa rwego rw'abantu niki reka banza kwishira ibyo bayitwa massage reka wewe none kayikuva kera kugira uje kumumasa abayabaye iyi ni yanyu ndeba mu masaka umuntu bamasaka umuntu utaje kwa muganga bakawushona navyo ibintu muri carnet de correspondance bakunda kuvuga muri article 39 ngo guys urumva kamanyutse ni like massage kene gukora massage urubakisha ahantu bayikoreshereza abantu baze baraza tandukaniye he n'umuntu kujya kumasa none yavunitse none abantu bace muri massage yavunitse umuntu uyikeneye kuyikorera umuntu wowe wumva ushaka kugira massage nyinshi ubaka ahantu uzura baze batanga amafaranga ikibazo ni nyubako cyangwa ikibazo no kumassage umumasa ku munwa umuntu uravunika waruvuze reka gusomana no yavuze gusomana uyu reka nambaze ko ari icaha navuze gusomana ivyo yavuze pemberi je mbwa no ivyo yavuze reka banza tubwire Racho don't know ko mvuze izina giwe neza iyo hagiyemwo gusoma twibuke ko no gusomana rega biratandukanye none ndaguhaye bizu yo kwitama ibyo twama twabikoze c'est normal cyangwa wavuze ihe bizu nje navuze ige bizu yo kumunwa central aho rero oya aho rero ngama muri kuronde gwego usomye umuntu ku munwa
none wo musaba bizu centrale mu buhe buhe none hari ikimenyetso kibihana muri leta oya hari ikindi gikorwa uri urajamwo aho aguha iyo ku munwa ubushaka n'ururimi Elvis uhereye aha umanuka ahandi ugenda ahandi aho handi rero ngaha mbere ko wari watweretse aho handi nihe naho niyo kwitabira bujijwe njyewe ikintu numva basi ntibujije icambere ariko hari igihe uza kuyiha umuntu yarasanzwe afise ivyiyumvira ukuntu ariko bizu yo kwitama nantu yigire yo kwitama sibisa urumva mwamuje mufise intumbero yanyu niyo rero mwe muhereye aha umva simbi iyo ni sawa mugabo muhereye aha mwe mwamufise mugenda handi nabishi wanje ga mukobwa nibi ikibazo kinini avyinsinga irahera ariko ikindi cyonyene je nanje novuga guys murinze mugera ku rwego rwo kumuha bizu centrale sha iyo rero nayone ifo ko muyiraba neza jivyo ntavyo shigikiye mugabo no muri copinage biberayo oya muri copinage je navuze ati hariho copinage iganisha ku cyaha je ntayo nishigikiye ariko hariho copinage nta bantu bakundana bakiri secondaire birangira bakoze mariage ayo n'amakara sikara haba ahubwo babandi babiganye bikwiye we uzoshe mu muhungu mukundana ukwezi kumwe kwa kabiri cyo twumva ko bagutomeye hariho ico bita gushika muri destiny yawe ne destiny ba mu ndwimwe no mu munsi ahubwo destiny iba misaha imwe nyimba wowe Imana yarakuneguriye nujyo munsi Imana yateguye umugore wawe cyangwa umugabo wawe ni pasa dufashe Imana yaremye umugore urumva yaremye ivyiza vyose wowe ni uzovu man ngo Imana ngo ni reka nda pasa je none umviriza ivyo je naba nabivuze wowe ni uzohita musimana izo Imana erega natwe turafise amahitamo mugabo mu yindi sije mwebwe ego twinjiye reka ndako mwinjiye cyane gusa murashushe vraiment Elvis warononekaye okay reka mvuge bo reka copinage tukigarukire ngaho onye ko ndumva ikintu kirekire cyane kirekire mu bintu byinshi ariko kiganisha kuri Fillançaille kumbe nyekana yo tuza kwishika naka kantu kuri kiki mwari muvuze ngo kuri sex ngo copinage ngo ibiki hari ibintu abakobwa bakunda kuvuga ngo abahungu ngo nabana babi ngo barabonoye ngo ibiki nibiki urinjiye kumbe mora mwonona oya mvuze ati tuwa twononanye guys reka ndabahanure muze mukora ibindi ariko kukitwa sex muri copinage n'ukuri byose byo mukoze muri mu byaha gusa kuko umwemereye rimwe meme no muri Fillançaille ntiturashikayo turaza gushikayo iyo umwemereye rimwe egare madame mu buryo buri ilegal ariko kandi je icyo mvuga gutegura uwo umukobwa ukamubwira ya majambo aryoshe birafasha mu buryo bumwe ashobora na wene gukura akavuga ati wow kumbure hari ahantu hamwe ibino bintu bishobora kunshikana ariko kandi mukazobona hagiyemo bya bindi twariko turavuga ngo bizu centrale caresse aho jewe sindimwo sindashigi ariko jewe copinage kuri side yiwanje ndayishikiye mu buryo bwo kumva ko mutegurana ariko kandi haba hariho no gufashanya kumbure birabaganisha kumva ko after copinage habaho kumva ko mwotegurana akakubera umufasha canke akakubera umushinga ntaje nuko ndavyumva sinzi undi uko avyumva uredi je impamvu gushika n'ubu wewe banumva umenga uri kuri kote zibiri jewe nguma mvuga yuko copinage ari mbi you know why muri copinage benshi ivyo uvuga ngo baba bashaka ngo bategurane ngo bamenyane ngo hama ngo muri future bazobe umugore canke umugore n'umugabo ivyo nukuri nagomba ndabwira yuko nta n'abantu nka 10 bari muri copinage bigera bavyiyumvira kuko muri copinage wait gato muri copinage ubu ugenda ni loisir ndagusome ndazi ibindi biberaye kuri nta ntego na ntoya ahubwo ubu urikura wewe rero ubu uriko urata umwanya wiwawe nukuvuga ngo wewe patience bashira konta ba patience canke ube patiente hama wewe uzogera kuja mu vyurimwo mu vyuzi neza
uzogera kuja muri Fillançaille ivyo uvuga ngo waramwize biki n'ibiki umuntu ni mugari naho wo mwiga kuva muri enfance yanyu murashobora kubana hari akantu kamwe canke tubiri utazi yes ama insolite arabaho bien sûr que oui rero niyo mpamvu ndakubwira ngo ivyo byo kuvuga ngo tugenda muri copinage kugira ko twigane c'est faux bientôt tuzogire ivyo nukuri oya je ndi contre cane gose nanje ndacari contre sindabishigikiye na gato kuko hoho muri iki gihe abantu bose umutwe barapararanganye ibintu vya copinage no babaje bagusaba ivyo bigombera gusa atakindi ariko nawe ntuyimuha nkuko wowe imuha nkuko oya okay intego baba bafise iriho irazwi ni imwe je sindayishigikiye nta na gato ico nosaba uze ufise intumbero ya nyayo kuko urazi nivyo vyonyene n'icaha ndavyumva n'icaha imana irabitubuza bibiliya yera irabitubuza copinage n'icaha kirazira sindayishigikiye na gato okay je ndafise ikibazo hari ikintu pastor mwe nayo yakivuze meni pastor n'uyu ngo muri copinage bashobora guca musanga mukoze ivyaha est-ce que abantu bari muri Fillançaille nta vyaha bakora rero mwanjanira niki uracyari konti wego tumutse kuri je umviriza mubwira ikintu kimwe ivyo bintu byo kuvuga ngo ivyo bintu yarasiguye ngo murabizi muzi biki twe tuza tubakunda ivyo byo kuvuga ngo mukunda mushaka iki dushaka ko tuzobana niyo mpamvu nakubaze gukunda bose muzobana uraza aba ex office ni bangahe wowe ufise wewe vyanse kumva warufise intego yo kumuzobana byanke accident zibaho ugerageza ijyanyu accident zibaho ushaka ijyanyu oya accident zibaho past turashobora abahungu turashobora kuza dufise vision yo kubatwara umva uri kurankonvenka ngo accident zibaho past wevuga kuri side yiwawe je ndaza kukubwira ko ndavyumva erega none je ndiko kubara nshije mu izina ry'iwawe wewe wakubajije aba ex office ni bangahe urabazi gitigiri wapi wenyene oya nawe yavuze ati ubwo ko nawe ufise benshi hari impamvu ahubwo ico novuga guys nuko abajene ariko aradukurikirana by'ukuri copinage umwanya umwe ndashobora kuyemera nk'icaha ariko kandi kubabwira nimba umuvyeyi ashobora kubona umwana wiwe ariko aregera umwana w'umuhungu canke umuhungu yegera umukobwa kajya ni mu gihe ushobora ahubwo kubaba hafi kuko utabaye hafi bibata muri vya nene ariko ndemera kari icaha ariko kuko ivyo ntuvyeshapa kuko aha twese turi ngaha twese twaciye muri adolescence umuntu muri mwebwe umuntu ataciye muri adolescence yumve basi ko abayeho feelings between we n'umuhungu ashira ukuboko hejuru no uvuze uko ariko twiyubaye iki ivyamwa vy'ivyo bintu ariko ivyo vyose kuri twese twarabibaye ku abantu bitabaye ku sinzi abantu usanga bicaye ngaha bariye nk'amafuru yose ahubwo oya jewe ivyo je navyo nkonta kwamba ninje mu bundi buzima ariko ivyo bintu ndazi n'abavyeyi bacu ibi barabiciye barabizi abadukurira barabizi nuko gusa ivyamwa vy'ivyo twaravyirinze ariko kandi tugarutse kwa vyande wari utubajije cerekanye Fillançaille warubajije gute nembaje ati ivyo vyaha muvuga ko bishobora gukorwa muri copinage kubera ko atantumbero baba bafise iki muri Fillançaille ntibishobora kubaho canke aho biremewe kuvuga vyose kubera ko muri Fillançaille mufise intego aho abandi nawe baravuga jewe mbe ndiyumvira Reka mbe ndiyumvira guys reka nanje numvirize kwanza abandi babanza bishyura jewe ndakora numva ko mwahagaze ko cyane ko muri copinage zarashaka koreka ivyaha vyinshi tubivuga uko ivyaha vyinshi none abantu bari muri Fillançaille nta vyaha bakora canke bo baravyemerewe kubikora ko bafise intego nabo ntibavyemerewe kubera kandi bafise intumbero ego kubera benshi baranahebana kandi bari muri Fillançaille et pourtant nico kimwe ko copinage barahebana mugabo Fillançaille ndayishi abisigura ko benshi niyo berekeza ego urumva mu mutwe bafise yuko Fillançaille mugeze muri Fillançaille mushobora gukora vyose no samukikingira
oya abisura kwijambo reka rejo banzigore abakubwi nuze niki rejo na waheje kutwisha rejo Jena nayo nyene sinayishigikiye uzanye ingorane ibintu bibi sinayishigikiye kwimana amahera oya vraiment ntiwashigikiye Fillançaille ndayishigikiye ariko namwe bwe muze mufise intumbero imwe Naratuneze tuja muri Fillançaille kubera twitwa Fillançaille kugira mugere ku kintu runaka Okay, muga anatonda yuko mukigerako murabilisansa yuko mwirinde ivyo bintu vy'ivyaha vraiment. Erega muri ko muri yanduza reka ndababwire bashe kandi babwire. nta nivyo bigeze banavuga ivyo byaha bariko baravuga n'ivyaha kuva mwavuga ivyaha no gutukana nta kundi twabihejeje mbo reka mvuge kuri iyo Fillançaille. Iyo tugiye muri Fillançaille turemerewe gukora sexe, turemerewe tutiva. Wawe uriko werekeza kwa madame Erega mugana baramuba voilà samedi baraguheba samedi kuri mariage baraguheba Okay, cumbwira rero tugomanye ya mentalite tukavuga ngo ko turi muri Fillançaille turemerewe kuryamana je nawe samedi canke uwundi munsi hari mariage wewe irashobora kuryamana bisigure neza ni sexe yabisigure neza ni nabivuze uburyo buhervi reka si kuryamana none nyene mworyamana gute umuhungu n'umukobwa mworyamana gute none jewe nk'ubu turyamaye canke uyu muryamana mu buhe buryo akaryama iburyo akaryama ibubamfu bugaca bukira tugasubira abariko baradukurikana mwumve ni sexe tuvuga umuhungu n'umukobwa arinze baryamana ntibaryamana kugira bahana ukuboko ngo ndamufashe nk'uku uturyamye no ni sexe ibi bintu nari natse kubivuga ko before marriage kuba bakora sexe ibi bintu ndabivuga kuri side yiwanje je kubwiwanje ndavuga nk'umuntu ndashaka kubivuga nk'umuntu reka dufate ku bantu dufate ka ntazimana abaho kumva ngo gupimana canke iki yo tuvuze Fillançaille biba bitandukanye na ya sexe twavuga mu gifasi adone ko bavuga mu gifasi ngo sexe no désiré ugasanga iyo ivugwa cyane mu bantu bari muri copinage ariko mu bantu bari engage then yitwa Fillançaille ryari d'abord habariho ibintu biza kubahuza mubona vy'ukuri umutipa birimo umutipina birimo sinzi ko feminine y'umutipe no vuga kare umutipina arono igifaraza kirandoka yo mwonye mu birimwo vyibuze murubaka uruhome rukomeye umuntu uza kunyumvisha ngo samedi ngo yahevye urubanza twaratumiye niki nawe yaratumiye vyiwiwe sha uyo muntu ni waraba neza ntazoba guhevye ngo nukada gukunda hazoba hari ikindi kashe swat yatenda abandi bakobwa swat yakoze ikosa nawe ugemeye uvyumvise before nawe utovyemera ukubyo ariko ukazokumva umutipe ngo bahebanya ngo kwera ngo bakoze ngo sexe before oya habari ikintu runaka egwana yabonye nyene ko hubwo ucumvise ni hamwe wohita usaba na divorce nubwo mwamaheje gusinya ibi rero ndayivuze nk'umuntu atari side y'umuntu akijijwe ku bantu badakijijwe uzawumva ngo gupimana ngo kurakazo bikora neza ngo mu gitanda then tono nkutwo ariko kandi ibindi ndayivuga nyuma donc je ntimuranyishura neza donc kubikora nkavuga uko yego biremewe muri Fillançaille oya ivyemewe oya muganye bari wa pasta none we nakina kimuremera ndashigikiye Bible ndayishigikira gose niyo Fillançaille rero nta mpamvu yo kubizana reka tubaze none ndababaza ho muvuze ngo tuje muri Bible ho nani ibintu byo kudragana byari bihari wowe mubonye watera utwara uri kuravyumva ivyo uradushobora kuduha example y'umuntu yabonye akatushobora kagatwara harimo imitoma myinshi unyibutse amajambo Adama abonye Eva yavuze imitoma yo muri Bible abagore bayisaka abagore bande bose bavuga ati umviriza genda umukobwa uza kubona ameze uku sijya ni character tuba twinje mu nyifato education character mpako nuze example kubera nazi ijya ndirimbo yayigiriye iki uramaze gusoma indirimbo ya Salon iyo yarayizi ku mutwe urayizi nayo yari kuririmbe reka yaraguhakije nimba ibyarayikubwiye
nanje foko ndayiga Abeshere impande ya foko kabiri, wowe ndayiga urabyemera ukabihakana. nimba iyo ndirimbo baguma bavuga noyibwira ikiremwa kimwe bibiri bitatu ahubwo nabazanga nta kintu umviriza je nanje nayo narinze nta kintu gihari ibi bintu twita tilange ibintu twita amakaresi ibintu twita ibi turiko twivuga muri ururimi naho ubundi ho kera barabivuga bwa gusoma nk'itabo c'indirimbo ice ca gatatu mu mwaka kabiri ariko uranyumvi bakubwira ati amate yo munsi y'ururimi rwawe asosa nk'ubuki ngira ayo mate yayumvise gute kiganiro turagihevye Kigarukirize gahanda. turagihevye ayo wara tubije muri bible aje ibindi bintu iyi rabero wowe wisize itukura iminwa yawe imeze nk'urunyuzi mu kirundi rutukura n'umuhondo agahama irabero niyo yariko aravuga Salomo ariko uravyumva yongera aravuga ngo ariko aravuga ngo amabere ngo ameze ngo numva kiyo yari mitomo none igiki gishasha gihari no yasona mitima yabaho na Isaka oya Isaka urya mugore bamuzaniye n'umuntu umukozi wabo yagiye kumumuzanira yamuhaye ibintu byo kwambara kurya niko kudraga gute yavuze ati umukobwa ameze uku kandi wibuka akazi yaraje yaciye amuhinza habu erega ni yaraje ngo umugore akazi yaraje ko bibiri kubwira ngo kwari kumumara ngo maze ngo baje mwihema ngo kwari kumumara umubabaro wa nyina yari yabuze Guys, kumbe Elvis rero apfa gusara apfa kwinjamwe n'ibyo byose ukurara kuzi umubabaro wa nyina yari yagize yari yapfuye bace bakora iki babubakiye ihema none aca ninde yamusanze uwo mugore yari wiwe yari nkumi yari wiwe yaciye abagwi none yaciye abagwi nyine babandi vya uratora mugura byumva nta byandi vya uratora bisobanuye ko wewe mukababaro ugize urahamagara umwana arawukumara akawukumara umwana basi umukobwa yega mimbuze umwana reka bariko baraturabasa mukanya hava asanga yitsinze umuko none we bakubajije sex before marriage iremewe gukora amanga mpuzabitsina imbere ya mariage muri Fillançaille motive ngo marafise ngo projet ngo myaka ibiri ngo nababwiye ibintu mwavyumvikanye mbavyemewe nta na kimwe kuri wewe nta na kimwe erega no gufashanya ndagufashije uramfashije ejo turiko turaduza agafondation ejo tuzoshiraho clôture ergo n'ubufasha rero kuri wewe mbo jewe n'ubufasha kuri jewe n'ibintu bisanzwe man ivyo birabasha mwe mushaka muzobikora canke nimubikora ni shwa yiwanyu turabona ivyo birabasha ni shwa yiwanyu ni shwa yawe no jewe no kuri ya utazogenda wa munsi wa mariage wageze ngo tumanza kuzimya itara erega kuri ujya munsi wa mariage byose uba waravyemeye nukuvuga hajya ngutangura ngutanguye ugasanga abantu bakoze rapport sexuelle twita gusambana yanyu gute ibintu bariko ni nyugute ni ndome urumva ni gusambana nanaka urumva ugasanga bagize mariage samedi ibazi iyo terme kumenga ntiryoshe no muturu urasukiza mbego mushaka kuvyo muri Fillançaille rero banywa muti reka ndakubwira ikintu kimwe ugasanga abantu bagize mariage samedi ibana babikoze nko mu kwezi kwa ukundi gukurikira none naho wamurindira none ntaba uwi wawe inyigisho nuzifata warashitse oya baraziga bataragira baziga before baziga before ivyo no kubikora bacha babi turagiye oyaha nukuvuga ziga tajaye na pratique no kibimana no ziga nyigisho bahabwa ajya abara amateori ama pratique aza kuba après le mariage ku munsi wa mariage wumva abavye no bikoze nabi ku munsi wa mariage rega none ntaba ari gwawe yego wozoshaka umubwira ati urumva hage duhejeje gutwikuranya imbabazo twikura no munsi nyimba uvuga ati aha nyene biranse impa ni ngaho nyene
tugisinya Abo je mariage none mwaca mubikora muri Kenzo eglise yegerera amasa. yarega none nuvuze ko mba muvyemerewe ego muba mwavyemera ni ukuvuga na hajya mwoja kwishonja ndio yarega Shirari. bavyemereka nta n'icyagiye kirimo tuba twabahezagiye ego utoduha inzoga no gutoduha Nawe amazi muri mu modoka muri ko muraja kuri sare. sawa Elvis ndumva we wamaze kwemera muga amaze kuba banywana bakabahezagira ariko jico ngira mvuge muri side nk'ubunye we pastor. Nk'ubunye ugiye dufise imihezagiro twaho n'abavyeyi myinshi kwiye cyane. oya mbo reka navuze kuri side mpagaze nk'umuntu adakijijwe ariko reka ndayivuge nk'uko jewe ico nashigikiye ubwa mbere ya Copinage mukiri bato mugabo bitaganisha ku caha ibintu by'ibikorwa igikorwa kiganisha kuri action plutôt ama uko wiyo ivyifuzo biganisha kuri action ico kikuviramwo icaha ariko je muri Fillançaille mpagaze nk'umuntu akijijwe yamenye Imana sinemera sex before marriage sinemera sex avant le mariage ndizera bariko baradukurikana baravyumva ati gute hajya habamwo guhemuka tugarutse kuri bya bindi bariko baravuga bashiki bacu habamwo guhemuka ugasanga kuko sinzi abantu uko duteye ugasanga umuhungu wa mukobwa uri kuraturaba ariko aragutigita agutigita akakwemerera n'ikine wanashaka ivyakwemereye akanabiguha mugabo mwamara kubikora za feelings wari umufitiye zigatangura kugabanuka aroroke ubushakashatsi bw'abahinga bakoze nuko iyo umukobwa we mukoze sex ahubwo arushirizaho kugukunda sinzi ko ibyo mwari mubizi mugabo ibyo wari ubizi uvuye ariko iyo umukobwa mukoze sex ku bana b'abakobwa ndababwire ibyo ndabizi kuko ndasoma ubushakashatsi kandi ndiga cyane nuko iyo umukobwa mukoze sex wewe birushirizaho ukayanga no bimurushirizaho urukundo yaragufitiye muri make hari ubundi buhamya abakumvise ko mu bikorwa mwakoze tandis ko muhungu wewe abavuga ati ahwi cyaki kuko abantu ngene tumeza b'abahungu ikintu gishitseko nimba ndiko ndakora projet iyi ndayivivura tiye ndayihejeje tiye ndayihejeje indayihejeje ninjira muri ya side ya Elvis kumbure ku wewe ngo ngene avyumva ariko iyo mukoze rero sex ku munsi wa mariage ndavuga ku munsi mwahezagiwe bigiye bari ibintu ubumva ukore uri Ales si vya bindi ngo nzoza kurindira gukenera vya bindi bagura muri pharmacy adone n'ingene vyitwa sinoguma ndabisubiramo ese vya bindi guma wikanga ngo ntahagute ngo ntahagute umukobwa nimba ngo none ngo ngenda ntoze douche urumva hajya mwafonze famille ntabwo bamuha mugifise kandi bariko barabica kure nahajya muhejeje gusinya kwemanga imbere y'Imana kagiye kukubera umugore Bibiliya tubwira ko ico mutegetse aha ku isi no mwijuru kiba kibaye uko kandi ndahiro zabo ziba zumvikanye ivy'ukuri ariko kandi ku bantu bamaze ko nabikora ndanabwira ko ni ibintu byimwe usanga ari challenge zisaho zigeze ariko hagarara mukuri no mukuri kwa Bibiliya sinzi abandi ko bavyumva je nuko ndavyumva Tunu pastor vuze nivyo ariko mwongera nibaza nukuri nivyo nyene nta kindi kintu cyo kurenzako Elvis sinzi yuko ari tubwiye hava pinga Recho nawe sinzi na agenda nyuzwe vraiment no agisigaye iki wewe uramubonera tweta Recho nimba ariko ari umex wawe uramubonera jewe apare yiwanje jewe apare yiwanje ivyo byo kuvuga ngo bari muri Fillançaille urumva nyimba mukunda vy'ukuri arushe mu ruhure urumva arushe mu ruhure ni none ibaze abajene turabizi ariko ruhuka no gukora sex n'umuntu hatana kubera ko ubusore bwa Timote ne wayivuga neza kurinda ubusore bwawe kubera iki yurushe ruhuka nembo keneye muri Fillançaille kukubwira ya majambo aryoshe muravyemerewe vyibuze no gukorera ka massage ariko nawe ntoco mwinjiza mu keneye oya gukomukorera massage umuntu muri ko muragana ku gufonda umuryango massage no niba ku muntu
Eriko kavuze yuko none sheri wawe ariko nawe ugarutse sheri wamwe muriko murakora projet yanuze ko musoma n'ibintu byawe usomana racho wicumva gute oya sindagishigikiye wowe urasomana wewe Nashira amapasa n'umugore. sheri wazo abayeho gute ibanze rero sheri wengene yarabaye sheri wawe abayeho gute nuko wari ubayeho mugasho bari gufumanwa nta n'uwa wewe nawe urabishigikiye shane gose sheri wawe abayeho gute none nibyo rega by'abashaka abaye mu bibazo byo kwicuza oya naho yo ni keso gusa usanga ibyo murimwo reka no ibyo turimwo tutabizi mashora unimba ukigira ntuzumuhe nta na bizu nimba muracari muzuko muracari kuzuko ntimubahore donc babwiye ko barakirijwe rero kira muntu kandi afite ama principe yiyo so principe ziza kugwanya wewe principe ufise sizo lecha fise sizo nakafise umuntu afite ama principe bagenda kandi ntubimuhora rero abari muri relation nabo baje baza ama principe abakobwa bafise barayakurikizwa nyene mu gisodablo igisoda cyane bazi ko urukundo bizanye mu bintu vy'igisoda nk'ivyo nye ko bicarupfa bicarupfa oya erega wewe wamaze kononekara nkumva ko ndi mu mpimba reka ndakubwira uyu ntabwo ari umurigeni muribuka ivyo rinoje yavuze uriko urabyumva abahanzi wobaza sinovugira amabanga ngahanya rinoje no guys reka mbabwire turiko turanasozera tugire ico dufunditse je kuri side wanje nababwiye ibi bintu kumbure dushaka kubona umenga monde ri civilize monde ri moderne tukayibona umenga ni ibintu bisanzwe ariko kandi deception ziraba zikakwigisha hari abantu bahebana ata sex yahabaye hari abantu bahebana yabaye sex abo bantu burya niyo bahebanye ntabwo baba barakumwe uyu nimba wewe ubwo baba barufise kumbura hari cyo washaka utashitseko ariko urabyumva sa uvuze nashize none kikubabazane iki cyo washaka wakiroza kandi uzubakana mbo uzubakana nabanga wowe uzibanga aragira service icyo nashaka kuvuga nuko twirinde deception yo jewe kuri side yaba ndabashigikira jewe ikitwa sex before marriage jewe iconya ku bantu bari hangaje nimwe muzi murakuze ariko gutwara ubuzima bwanyu nimwebwe nyene ariko kuri side yiwanje jewe sex before marriage ntayo nemera iganiro tuzobahamagara na mu disigure neza vyaguye parce que ni kintu kinini ya cyane cagutse ostrakine abantu bazodisigurira neza bako ndumva Elvis kumukonvenga nakazi nakazi kwe reka gute jewe kandi ibindi ngo ndababwira ari ivyo hega mwe ni mu gusa niyo mwabishikamo mu Elvis yakoze sex nk'uyu munsi akagenda muri ville umwe akamwemerera niyo ndagatwara nimero niyo ndakamwemerera aho bose guhitamwo kwiwawe kuzoherera ni sex gusa sefin abo bose muzokora sex nawe nyene muri babandi bashorera twatuntu muri farumasi urimwo wese aroma murushije kari we munyabwenge wa mbere isi tubwira ko jico yandushize nabagore ico nanje ico ndamwemereje nazoba ari uyu yarazi kubashira ku murongo kandi yarabakwiriza urakoze reka tugire okay je préfère moteur aka weekend ndazo kari kagenda neza umuherereye mwese ndazo ko mwaryohewe ni byinshi cyane ukaba ufise ico utubwira kari muri comment donc muri commentaire utubwira ati je ndavyumva kunuko uvuge nubibona so ndakeneye ngo tubwira akajambo ose gira akajambo hanura kugwaruka ruka dukurikirana ibintu tuvuze ni ibintu bikenewe cyane kandi ibintu biko bishikirwa rukaguhinshi muri kino gihe womengo kwa muri Copinage biri easy ngavyumvise rero abatabishigikira n'abishigikira nibwo buzima nyene bwa misi yose niko bimeze ndakeneye ngo tugire akajambo tubwiye aba jeune kuko bikora ko cyane aba jeune Pastor Mbob gika jeune akadukurikirana je mu kurangiza shimire cyane aba jeune ariko aradukurikirana byukuri abari deba ibikenewe that's ico ni cyambere hama ikindi nuko buriyo muri ko muraganira n'umukobwa canke n'umuhungu rimwe na rimwe haba hariho ikintu runaka ubushaka swat umuhungu abashaka ku mukobwa cyangwa umukobwa ashaka ku muhungu twese turakuze ngaha nta numwe
atabona ahisigeze ko byo ndi kubwira jewe ndibwira n'abariko baradukurikirana by'ukuri abajene bakiri bato uzi kuri under age wirinde cyane copinage iganisha kuri sex ariko kandi kugira umugenzi ku ruhande rw'iwanje umugire kuko you never know the future ntabwo ubuzi ivyo muri future habaho kuba mfite je nagize umukopine kandi yaransovye muri cadre imwe ibyibuze nta cyaha twakoze ariko hariho ibintu runaka yamfashije hariho gusenga yanyinjijemwo hariho iki ituntu yagiye nkuramwo ariko kandi mwirinde cyane gukora vyabi kwiyumvisha vya bikorwa biganisha kuri action aka kantu ndagasubiyemo mwirinde kuri vya bikorwa biganisha kuri action vya vyiyumvo biganisha kuri action hama kucitwa fiançaille cyo novuga ko nuko na fiançaille iri long ifise direndende ishobora gutsitaza abantu bamwe canke abandi kuko turazi abakobwa bubu ingene bameze nabone ari abakobwa uzibashaka kuba batsitaza abahungu ko byo hari umukobwa ashobora kumva akakubwira amajambo akakuronkera nk'udustika kuri WhatsApp ukabona ko nawe abishaka iko byo n'abahungu rero muze muri yubara abo bakobwa turabafise hari abakobwa tubona bakaba bashaka ibindi kumbure kugira batwicire muri future ariko n'abakobwa mwiyubare n'abatipe hari abatipe tumeze uko kuko sinkubeshe naje mpagaze ngaha sineka kubikora ngo nuko ntabishaka ariko habaho obstinence habaho na destiny nkuko yakivuze hakabaho kandi no kwangloba ibintu naho bushaka gushika nukwiyubara rero muri ivyo bihe benshi kubisanzwe ndayivuga benshi plus de 50% reka ndayivuga uko barahebana muri iyo bita ngo ni fiançaille ugasanga abahungu bu baragutse ugasanga je nkundana n'uyu ariko kumbe ndanakunda n'uyu ugaca usanga haba hariho kubalansa ugwanyemerera wewe nkaca vuga ati okay uyu reka ndavuge muri slang babengere bakoresha ngo ndamuriye reka targeting ujya nawe uyu nkaguma ndamwemeza ko turi kumwe kumbe hari target shaka kuri Rach nawe agasanga aranya nkavuga ati umukobwa n'uwindero no gushira amago muguye uko namuriye rimwe for example ndi kubivuga amasrenge nyene dukoresha like abajene uko namuriye rimwe kumbure yarumvise kwa kongereza ku rukundo kube habayeho sex nejo ndayimusavye wow ni sheri wanje then twiko turiyumvira ibintu by'urugo reka nejo ugasanga ni ibintu bibaye ukazosanga uyu rero ndamuhemukiye ngiye kuzoba ndongora Rach uyu rero igikomere nzomusigira bizotuma abaho ubuzima bwo kumva ko atamuhungu wo kwizigirwa arimwo turazi abahungu bari muri iyo side wanashaka najiyo depression iyo depression iratubaka kuri twese ugasanga mutipe yaraguhenze uradekuvuye nk'utuntu tw'ikini kuko biragoye kuzobona umutipe ubonya abadrag umukobwa umwe n'abakobwa ubo rero byarabaye ruyanga ni bya bindi usanga yudakijijwe uco usanga by'ukuri waguye mu bintu usanga bidafashe je kuri side niyo murakoze rero nawe nikubwira abajuna ko bakora dukurikirana ico no hanura abagenzanje tungana turi mu runganwe rumwe nuko borekana na copinage kandi bakarekana n'ivyo vyamwa biva muri copinage bakareka izo ngeso mbi mu bisanzwe niko nozita ukaza uri nk'umuhungu ufise intumbero yo gushika intumbero ya twese idufasha twese apana kwinjira mu caha kuko na Bibiliya bitubuza dukora ibintu biri ku murongo apana guta intumbero cyo mbona no tubagenzanje okay cyane tuguhereze ko byo byinshi oya Jenny bike okay tuhanura nacu naho bagumudupinga so hama je bisanzwe nagurishijwe yo mpamvu je ubona mboje nk'impanuro notanga je reka mve kuri side yiwanje mbe kumwe n'abanye dukrotira ikiganiro kuko ndazi kari abana nga ari abahungu bamwe bafise ifu mu mutwe bashobora kuja bafatira kuri ibintu navuze bro sanze je ibintu navuze ni kubera hari abantu bamwe bafise mentalite nk'izi navuze sinavuze ibintu by'ubusazi wapi navuze ibintu nzi ko bibaho na sex mariage itaraba mu isanzwe
urabitwanga uko no kwica kariyeri wawe uravyumva ari ibintu batipe bisigaye twiharaje ngo abakobwa ni nk'imbombo urayinunuza iheze canke ijojo ukayirya iyo imaze kumara umwanya munini itakuruhije imisayo urayicira uravyumva so uri umukobwa uhuye n'uwo mutipe mugira rapport sexuelle hamuye mugahura mukongera mukabikora man twe kariyeri zacu nizipfa twe tuguma turi dori ari akanimana yaturemanye mwitabahaye urumva ugasanga twe turacari dori mugabo ukaba waracuyutse sinzi ko mumaze kubona bajye abakobwa usanga baratewe inda kiri ugasanga yasa neza ya lookinga bien urumva uzubona baramuteye inda ahatangura gusohora amabere muri bisi yonse umwana urumva aracari muto ariko asohora amabere muri bisi yonse umwana kariyeri y'ibiri kirapfa ugasanga rero abatipe twebwe kwihakana umwana n'ibintu biri yizi kwe urumva wowe uri kuhangana no kurera umwana nanje ishobora kuba nibereye mu bandi bakobwa kubera wowe maze kuvyara ntashaka kugutwara wowe ni kurera umwana hamubona wo kikoca uriko vyumva so rero ikintu nashaka kuvuga mwiyubare mwihangane barimo ko muradukurikirana mwihangane igihe cyanyu kirageze kiraje mupowe ivyo bintu sivyo urukundo ni ruhagaze kuri sex wapi mwe mushagira sex ivyo tuvyita usambana no gusamba na n'uyo muntu muri kumwe uravyumva kandi ivyo bintu si vyiza twe kuri notive yacu turabahanuye vraiment jewe side narindiko ndazi ko ari abajene mufise ivyimvire bimeze uko babikure mu mitwe ivyo babikure bikorope baklininge muri mind ziwawe ibi bintu sivyo mureke abana bakiri bato ututwana tukiri duto mure kandi rero ubunye ibintu biragoye abajene basigaye baje kuri abo twana twa kenza we utwana dufise imyaka 15 ugasanga turiko turayicira kariyeri ugasanga gucyongo jengo naramuriyo karaba umwana ariko araraba we ugasanga umwana ni muto cyane ikura vyumva birababaje jewe nk'ubunyu urabona amosozi ari ku maso mwabavyeyi muhanura abana banyu kura vyumva mwabana namwe mutekane abo vyashikiye bihangane abo bitarashikira namwe mutekane igihe cyanyu kirahari sishaka kuzoguherekeza kuri mariage ufise abana uriko uravyumva sinkeneye kuzokubona muri bisi twari twigana mbona ufata ibere urishiburira inyuma umwana konka amabere arakoroka usanga mero mashesheti kare yarasa neza iminkanya rigatangura ikaza kubera izuba yikoreye igitunga c'amavoka ubuzima bwarabaye ndanse kubera umutipe kubera ibintu rero ibyo bintu nibinateba navyo nzi muga nibiteba ndabizi urumva mwaya mutoyi bikara ukagiye ubuzima bwawe bwo umwaka wose imyaka y'ubuzima bwawe byose kaba ibaye futi rumva cewe rero liza bise cucu tubwira konse aba jeune ico navuga ku ba jeune turinde amakopinage menshi kwanza tuyahagarike pana kuyirinda tuyahagarike ego hama meme no muri Fillançaille ndashaka kuvuga ko ikintu gitoyi nitwumve yuko ngo turi muri Fillançaille pour dire que chadukusha kandi bivuga uko non si kuba uri muri Fillançaille ntibivuze yuko ugomba gukora ico ushaka no muri kumwe ego c'est vraiment mufise objectif mugabo mu gihe iyo objectif mutarayishikako novuga gute habiho abstinence comme ça nkuko twabivuze ati naho woshaka hage nyene muhejeje kwemeranya imbere y'Imana naho wocuvuga ati ubu rero igihe cacu shiri wanje ni iki kirageze nukuri it's okay fine mugabo ntitwumve yuko ndonse umutype ari sérieux uronse mef ari sérieuse mugomba kubijamwo vuba cyane mwitegure kubana ngo uca umwatakira ngaho nyene ngo tubanze dukore sex no ngaho uzobumwinjije muca murindire habeho abstinence habeho patience and then muzobikora igihe kigeze nivyo usanzwe copinage ikintu kimwe copinage nawe wayibujije ngo bayihebe sometimes ni nziza reka dufate ko ari imbibazi kugira turinde no hari abantu bakundana badafise iyo project yo kuryamana canke ya sex abo bantu bariho hari mu feelings zose zikuganisha kumwegera papa turi abantu tuziganira tuzogira party true
hari umukobwa jewe ndotsa ishobora kubabara akambwira tujamwe nza numva ndanezerewe nari inkenye akansoma ukutama mugabo ngasha numva birashika so reka tubashimire cyane mwakoze kubana natwe twibutse kandi kugira abone donc mwiaboneshe kuri channel yacu mutonde mudukurikirana hari byinshi tubabikiye tubutsa yuko kino kiganiro ntitugikoze ngo turyoherwe no ino sije turazi yuko hari abavyeyi benshi no munsi badashaka kwicarana n'abana babo ngo babwire maybe bakibaza ngo nugushira isoni canke kinawo mugabo ari ibintu bikenewe mu buzima bwa misi yose birakenewe ko twicarika abana sindavyara abavyeyi batwicarika bakaduhiza amhanuro canke abana bagahimenya abavyeyi babo bakaganira rero nimba tugikoze kuno hari abana badafise ayo mahirwe bafise abavyeyi babwira mugabo bashaka kuvyumvira hano mani bahezagire cane turabakunda cane mugire weekend nziza ciao ciao bye bye